Yes, yes bro, asante sana, vraiment ndaryoheye kuba muno muryango. Bon, novuga ko si nk'ikinyamakuru gusa, ahubwo ni famille. Rero n'abantu badashobora kumenya ati mbega Facebook ikoreshwa gute, kubera ko bo usanga benshi batayikoresha hanze y'igihugu. Ariko biradufasha mu gihe abantu bazi ko TV bashobora kuyisanga kuri platform zose. Abakunzi bawe n'abakunzi ba TV bitega iki kuri wowe? Nabo nyene bakomeze gushira ku mutima ku muziki ndundi ya no kuri TV kuko iki kinyamakuru nticyoroshe guys. Thank you man. I wanna welcome again bro. Yeah, thank you. Yes, wantu bakunzi ba TV ndabaramukije, abakunzi mudukurikirana muri ngaha mu Burundi, abakunzi mudukurikirana muri hanze y'igihugu, naho nyene rabwira ati aho muba muherereye hose mwiriwe canke mwaramutse, muri abantu twubaha cyane, muri abantu mudukurikirana kandi turabibashimira cyane. Uno munsi rero navuze nti reka nje imbere ya kamera kugira ngo ndabazanira ibintu bishasha, ndabazanira umuntu mushasha, ndabazanire umuntu tugiye gukorana neza na neza kuri TV tugiye gukorana cyane mu bundi ndabaramutse. Bibi bro? Safi bro. Fresh. Yego. Umeze neza. Ndashima kabisa. Ndabona umeze fresh tu. Ibintu ni swaga nyene nta kwidoga. Ndashima kabisa. Yego. Yes, ndakwibutsa nti no munsi ni umuntu nje kubereka tugiye gukorana mu bikorwa byo guteza imbere umuziki w'uburundi, eka zimwe muri talent, abakora ubugenegene, abakora cinema, eka n'abandi benshi. Tugiye gukorana n'uyu kugira ngo ibintu bize bigende fresh, bize bigende neza. Bakwita gute ukwidondora abantu batakuzi kuko ni ryambere bakubonye kuri ekra za TV urashaka kubidondora ukababwira uko witwa, huba, ingene vyifasha ibintu byo wawe? Yes, jewe ku mazina nitwa Mugisha Prince, n'amazina abavyeyi bamaye. So amazina nayo y'akazi nitwa MP Promoter aka the baddest. Niyo mazina abantu benshi basanzwe banzi ko amazina benshi bampamagara nayo nyene. So ikindi naco ndi mu promoter w'umuziki ndundi asanzwe akurikiranira ibintu hafi cyane kandi atanga ibintu biri ku mwanya. So ndabashimiye ku kanya mushoboye kumpereza. Yego, kari mu muryango. Yes bro, asante sana, vraiment ndaryoheye kuba muno muryango. Bon, nasanze ari umuryango wagutse cyane, umuryango bafise urukundo bitanaho. Bon, novuga ko si nk'ikinyamakuru gusa, ahubwo ni famille. Ni famille, nasanze ari abantu n'ukuri bari hamwe, abantu bitanaho, abantu bazi ko kuba umupromoteur wa TV atari kwitwa umujournaliste cyangwa umupromoteur gusa, ariko ari kwitwa umuvukanyi n'ibindi byinshi. So vraiment ndaryohewe cyane, mwakoze kunyakira kandi nizere ko tugiye gukorana ibintu bimeze neza, ibintu bisa neza. Nukuri vraiment ndashima cyane. So kuba kunzi wa TV so ndazi neza ko tugiye gukorana ibintu byiza kandi ibintu bimeze neza. Nicyo gituma rero nabasaba kugira subscribe no gushishikara mukurikirana ibiganiro bya TV mutibagiye kuri platform zose za YouTube, za Facebook, Instagram n'ahandi henshi, no kugira amashare menshi kugira ngo dusangize n'abandi. Dusangize n'abandi. Yes, by the way tukiri kuri ico nyene, ni ze strategy ugiye kuzana tutari tumenyereye muri TV? Nzera ko barahora udukurikirana ibikorwa byacu, ubu urashobora kuvuga ati je ngiye kuzana ibintu bimeze uku bitandukanye n'ibyo mwe mwahora mukora. Nakaye kantu ugiye kuryohora mu biganiro byacu? So novuga ko icyambere na mbere hariho amarezo sociaux amwe ngaha mu Burundi usanga abantu badakorera ko cyane, ariko akaba ari amarezo sociaux abantu benshi bo hanze basanzwe bakurikirana, abantu bo hanze basanzwe bakora ku buzi bwabo cyane hariho nk'urubuga rwa Twitter, urwo rubuga n'abantu benshi badakunda kurukoresha mu Burundi, na Instagram. So na cyane iyo ushaka ko ikintu gishika kure
nuko tubanza gufata izo mbuga tukazishira hamwe bon tugahimiriza n'abantu kugira ngo bazikurikirane. Muri ico gihe hari abantu benshi bakoresha izo mbuga bashobora gukurikirana Flip TV bagakurikirana ibiganiro bica kuri izo réseaux sociaux bitabagoye. Rero n'abantu badashobora kumenya ati mbega Facebook ikoreshwa gute, kubera ko bo usanga benshi batayikoresha hanze y'igihugu. Ariko biradufasha mu gihe abantu bazi ko Flip TV bashobora kuyisanga kuri platform zose, ibiganiro vyose, amakuru mashasha, amabuzz n'ibindi vyinshi, bakamenya ati Flip TV ni kimenyesha amakuru itanga ibiganiro bimeze neza kandi ibiganiro bisukuye. So ibintu ni vyinshi ngiye kubazanira, ibintu ni vyinshi, ama live muzoza murabona, ama streaming muzoza murabona, ibintu vyinshi bigiye guca kuri Flip TV. Nibaza ko benshi mugiye kubibona, benshi mugiye kubironka ku mwanya. Nico gituma rero tuguma duhimiriza kandi tugira dutumira n'abantu kugira ngo bashishikare gukunda ibintu bya Flip TV, bashishikare kugira ama subscribe, ama like n'ama share menshi. Uriko uraraba muri game ya Buja Flavor, mbega ubona ama TV afise uruhe ruhara canke ama media afise uruhe ruhara muri iyi game ya Buja Flavor? So novuga ko ama TV ni uburyo bworoshe cyane, ni uburyo bworoshe ku ba artiste kugira ngo bashobore kumenyekana. Uko uravye kera amaradiyo n'ivyo yaravuza umuziki ndundi cyane gose. Yaravuze uko wasanga hari ibiganiro vyinshi byategekanijwe ku bw'umuziki, ariko uno munsi uravye umuziki w'uburundi kenshi ntugihagaze ku ba journaliste canke ku maradiyo, ariko uno munsi hari ama TV menshi yafisemwe uruhara, kandi na Flip ibifisemwe uruhara kugira ngo umuziki w'uburundi uhaguruke. Na cyane cyane turavye aho umuziki uno munsi ugeze, turakesha ama TV online cyane duhere kuri Flip TV. Kama turabakeza gose kuko babifisemo uruhara runini cyane kugira ngo umuziki w'uburundi uhaguruke. Niyo mpamvu rero ndetse n'abandi bariko baraza inyuma ya Flip TV turabateye intege kugira ngo bakomerezeho, kuko twese turi ku kazi kamwe, turi ku kivi kimwe cyo kugira iki cyo guteza imbere umuziki ndundi. Murabona neza na neza ko nari ko ndaba presenta ndabereka umukozi mushasha twabazaniye kugira ngo azoza arabaha ibiganiro biryoshe, ibiganiro biri ku mwanya. Reka rero duse nk'abarangiza ikiganiro cacu, nakaga jambo kanyuma ubwira abakunzi bawe n'abakunzi ba Flip TV bitega iki kuri wowe? Bon, cyambe nambe nibaza ko no batumira kwanza kugira subscribe kuri YouTube, na cyane kugira ngo tuze turabahereza ibintu biri update kandi no bishobore kubashikira biri update. Ikindi naco nibaza ko mu Burundi bisaba ko platform zose tuzikurikirana kugira ngo ntitugume turi nyuma, ahubwo tujane n'ibihe. Hari Facebook ya page ya Flip TV, hari Instagram, ivyo byose bisaba ko mugira like kugira ngo ibintu byose bashikire ku mwanya. So ikindi naco nobwira abafans biwanje nabo nyene bakomeze gushira ku mutima ku muziki ndundi no kuri Flip TV, kuko iki kinyamakuru nticyoroshe guys, kinyamakuru nticyoroshe kabisa. Ibintu tugiye kubazana n'ibintu bimeze neza, ibiganiro bisukuye, ibiganiro biri ku mwanya. Yes. Ati reka amajambo tuyakure tireka ibikorwa tubikore mu majambo, ahubwo tubishire mu bikorwa dukore, dushire tujimbe tuje kuri terre, turabe ikintu kizovamwo, ikintu azoza kuduha uyu muhungu wacu. Ndababwira ati yari MC Brizo kuri microphone, nari kumwe na MP Promoter the baddest. Yes, ndababwira nti ciao mwandanye mu mera neza. Thanks so bro. Thank you man. Welcome again bro. Thank you.